byinshi cyane ikiganiro cy'umwigeme yitwa Genera yigeze gukora avuga ati jewe nari mfise umushuga daddy arumva nyene ko ari fier no kumva ko yarafise umushuga daddy amufata neza amufashe bana Chawibaza rero ico kiganiro no ndagikoze ndaje imbere ya kamera ndagikoze ndiko mvuga amajambo nkayo ejo ndazi yuko nzoba mfise abana ku YouTube irabika ejo tuzotwamaze kwevoliwa abana bacu petete bazoba batunga amatelefone mu myaka twe tutazitungiyeko azoba ari ngaho agiye kuri YouTube yagwe ko ca kiganiro bakoze jewe ngwashango ngumye n'umushuka daddy jewe nta brage namukonya Chawibaza umwana aciye akigwako aciye avyumviza abajambo aciye abona real life waciye muri ukiri umukobwa aciye mu majambo wavuga uje imbere ya kamera uhamya yuko kugenda n'abashuga daddy atakibazo hiriwe none ubibaza ko uzoba ukironse power yo kuja ngaho kamuhanura nti mwana wanje ifa kuja mu bashuga daddy ifa kugira ibi ibaza kazokumvira bitandukanye n'izo bahungu bavuga mw'ivyo muvuga muvuga ko bakobwa biba muga nibo basopa n'abasuma Ndarabasopa niyo basopa kandi niba navuga ngo nabasuma abakobwa bubu nibisuma ikibagire ndiko bageneraliza bagashya general mugabo excess zirabaho mu kintu cyose antuka iyo teme nibayihebe nta mukoza kusopa ariko urumva ko ari ababikora nivyo nico kiri mu majambo yama anshavuza iyo umuhungu uvuze ko umukobwa ari gisuma canke bakobwa ari bisuma ushatse kuvuga iki niko icambere cyo cyurega nta mukobwa aza kugusopa canke mwige ubwo bwo gufata ingodo zanyu mugashaka amagufuri mukugane zigufuri mugatari harundi yacyambwira ikarenda zikubwire ko zivugwa ubundi mwamujyamana na NSORO bigashika nyene mu mukikora nako hariya kubera ko murabizi ko umubiri je namaze kuvyumva rero mugiye maze kuvyumva jewe utaravyumva ngomba ko mbikubaza ko biba bon nimba maze kuvyumva icambe cyo sinobuzana ko bavuga iyo ni droit yabo quand même ni droit yabo kuko abantu bose bafise ivyo biyumvira bafise nuko babona ibintu Yes, akunzi wa Star TV. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana. My name is Mr. Boy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Umukozi wo munzu, Mr. Fashora Fashijwe, Mr. No Sentiment. I support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Shigikira ibikorwa byanje cyo kuri Star TV. Avadoganye la guerre extérieure deveganye c'est de l'intérieur. D'abord tuganye ivyacu then janze tuzobiganya kumbure n'ivyaba ngombwa Imana ibaheza gira mwese ko muradukurikirana abari mu gitondo reka tubifuriza igitondo ciza abari ku mugoro nabo reka tubifuriza umugoro wa mwiza abari mu ijoro nabo reka tubifurize ijoro ryiza ndetse n'abagwayi reka tubabwira ati mugware mukira mukomeze kwihangana Imana niyo doctor mukuru nibakiza ubundi sinama ndabazanira ibintu bikaze mu bwa Star TV Sinabona babwira ko muri abantu banje. Hundi nimba muri abantu banje, support my job. Uda supporting izina Star Boy, uda supporting umubiri wanje cyangwa urukuba rwanje, cyangwa nuko ndumwirabure, supporting my job. Supporting buri muntu wese cyangwa mbwa Star TV, umuntu wese tugirirwa ibakwe tukavuga ati turamwakira mu mbwa Star TV. Reka rero tumwakire n'inguvu nyinshi cyane for the first time dukorana mu mbwa Star TV. Bamwe bamwita ngo umugore ngo ari LIBERT. Abandi bakamwita ati nuyu kanaka ariko biri koshe tuba turi mu kazi hari genye usanga nyine vyabaye ugasanga nyine vyabaye vy'ukuri kare tumwakire bamwita Chanceline ni umucuti wanje turazinanye kuva kera aho kumbura no munsi asigaye hatwika nyine hagasha hagasha nyine ubundi ari umuntu nyine agenda yakanyegeza ivyiwe umunsi umwe bakabinyegura tukabibona ariko tukibaza ati mbega ninde yamufashije kubinyegurura baza ko byinshi tuza kubimenya reka tukwakire nubwo twavuze menshi iyo twakiriye umuntu for the first time tuba twumva nyine tumunezererewe tuba tumva two muvuga nk'umunsi wose kubera ko tuba twifuza yuko bashigikira ibikorwa vye badashigikira urukoba rwiwe cyane bashigikira izina Chanceline ubundi bashigikira ibikorwa bya Chanceline cyane wowe ukunda
bashigikira izina Chanceline. Oya dukunda bashigikira ibikorwa. Oh. Kuko Chanceline ashobora kuba ahari atakina amatsi. Maybe. Okay, welcome Mugambwa Star TV. Karibu cyane rero for the first time my sister. Abato cyane. Nanda ibiganiro byawe ikintu cyacho nyene ni presentation. Wewe urivuga amazina we. Twaragize menshi. Baraba maremare. Yego from. Ni bon. Nakunze n'amankunda. Akanavuze ngo avant de faire quoi? Avant de gagner la guerre extérieure. De gagner la guerre extérieure, il faut d'abord gagner la guerre intérieure. Ah oui, c'est vrai nivyo. Ubundi ntushobora gushigikira ivyo hanze utarashigikira ivyo wanyu. Banza kwanza cyangwa ntushobora guteza imbere abo hanze utarateza imbere abiwanyu. Banza uhere mu rugo hanyuma uzoje hanze vraiment. No muri Bibiliya haranditse ava yuko uko ugira uhezagira abandi hezagira hanze abo mu rugo. Yeah. Nakuze no kuvuga ati imbere ngo yuko ukura gatosi mu ijisho rya mugenzi. Banza wikure kwanza gatosi mu ijisho ryawe. Banza kure ruya rugiga. Ruya ruri mu ryawe ni rugangi. So rero nitwagenda kuganya ivyo hanze tuzosanga ivyo wacu ari byo byinshi twari kuganya. Ubundi kandi rega nico kintu kiri ngahi wacu mu Burundi. Turaba ivyo hanze cyane oliyo kuraba ivyo ngahi wacu. Supporting abo hanze cyane oliyo gusupporting abo ngahi wacu. Aho kandi vraiment big up. Kabisha. Karigisha cyane. Anyway uraberewe cyane. Yes urakotse. Agashati kadanje sha. Wapi na mwana ako sako muri kombo. Twenge. Bagize Starboy. Abakobwa ntitwambara amarira menshi pe. Nimwambara amarira. Mbari Imana yaduhezagiye. Cyo kirimo kweri. Nturi nkamwe ibintu byanyu biri très cher cyane cyane cyane. Ako gashati ni keza mwana. Yes. Urakotse. Sako muri kombo. Yewe we. Aho kavuye hose turashimira. Uraberewe mu mutwe. Too much. Mu mutwe tuntu bashize ko sha. Nubwiba na Starboy. Iroke niyo. Twarakinije muri cinema. Muri Feruge. Irimwo. Yego sezi ya kabiri. Oh, wari wahinduye bisuko. Navuye ku ishuri seze ya mbere yari baze cyane kuri ubuzima bwo kwishuri twari mu buzima bwo kwishuri and after umuntu ari kwishuri ariga hanyuma gaheze hanyuma tukaca tubona n'ubuzima bw'inyuma yo kuva kwishuri aho turi umwanya aho tugeze ati n'umugore wa Soro Chanceline none turi mu kazi ega turi mu kazi ntago n'umusheri wa Soro ntago n'umugore wa Soro wasindu akakuvuga ngo n'umugore wiwe ndiko kazi n'umugore wiwe none muri cinema muri film no muri film sindu umugore wiwe je imba muhira nawe abiwabo anyene yakwikora ko mwana acha shaho uzi kuna abanyeshuri baba bari maso abanyeshuri bari maso gute hajya umunyeshuri atongoza undi mwige mashaka ngo bazokore mariage bakiri muri ujya mwanya cyangwa ujya myaka gusa ziko bikunda kuva nk'ikintu no musi hari ngo zubatse Starboy relationship yawe yatanguriye ku ishuri ugasanga batanguriye ku ishuri uragenda buke mu bundi buzima Imana irabafashije baciye baba ariko babigoye baba baciye mu buzima bukomeye cyane kiragiye twe twakundana ibana dushaka gutumwanya nyene gutumwanya gusa no musi nibaza ko hari abantu baba bagikundana gutumwanya bakiri ku ishuri muga biragoye umuntu bakiri ku ishuri encore secondaire muri ubuzima biragoye bagakundana maka bakazobana usanga biragoye kubera ko muri ubuzima tugezemo aho isigeze no munsi biragoye kubona ko umunyeshuri mwigana même classe bacu usanga ngo muri ko murapanga urugo muzubaho gute biba bigoye kera usanga kenshi iyo bibaye usanga haba harimo ubuhehesi bwinshi cyane kose ugasanga umuntu ari mu buhehesi bwa atare nengeze kwiryohera ugasanga nyine umuntu aravuga ati akanyene tuganye umwanya wo kuryoherwa na project bazihari ubundi nta myaka ijana ako kantu barakunda kugashirako mugabo aribesha katuryoheje ngo nta myaka ijana baribesha no gutumwanya kubera ko ujya mwanya wo kwikonsantra kugira ngo ugire wiyumvira iby'akamaro uri kuri awusha mu bitagira akamaro tukira aho nyene gato hari akantu ngira ndakubaze ntarakibagira hari umuntu yambwiye ati bujyanye no muri Bibiliya haranditse yuko umugabo ari wategerezwa kuronderera umugore akicara arindiriye ivyo umugabo azana muri Bibiliya ku kantu mengarano kanditse ko umugabo ari wategerezwa aronderera umugore mbega uno munsi uri umugabo kumva ko umugore yoja gukora nawe akazana ratio
ni icyaha cyanye buriya bintu bibiri tubwira hari igihe tugera mu bihe tukabona yuko bibiri vyatubwiye bikwiye ko umugore nawe apambana agapambanira umugabo. Oya si icyaha kubera urazi ko Bibiliya yanditswe kera kandi ubuzima bwa kera n'ubuzima bwa kino gihe batandukanye Starboy. Uno munsi biragoye ko mushaka kuganya ubuzima umugore n'umugabo ngo mushikaho mwifuza hakora ukuboko kumwe. Burya ukuboko kumwe ntacyo kwifasha. Naho uri wenyene ukoresheje ukuboko gusa dufata ugakosha droite yonyene gauche ita supporting nta kintu kizima gishobora kuvamo. Uno munsi ubuzima bwa kino gihe nuko umupapa n'umumama kugira ngo bashobore guteza umuryango wabo ushobora gutera imbere nuko bose basupportingana uyu akazana n'undi akazana. Mugabo hari n'abandi bakubwira ngo umugore ngo nishugwe ngo atiza kuguma muhira ngo nishugwe ry'umugabo ndavyemera n'ukuri. Ako nyene rero niko nashaka kugira icyo mvuze ko kwera ko mazi iminsi ndakumva nkavuga ati kano kantu burya oya siko ngo bakunda kukivuga kukavuga abakobwa sometime aka kantu ntago ari keza. N'umukobwa yiyumvira ico kintu muri kino gihe sinzi isi abagezemo kubera ko nta tirambere bashaka. Nowe uzoba kandi rega naho tugeze no handi usanga hava kutubahana. Ugasanga kura ko umugabo akuzanira ugasanga wewe wicaye mu rugo umugabo ni wazana umugabo ni wavunika wenyene none we icubahiro uzogikura he uzoshaka akubahira iki azoguma abona kuri wa wundi wo mu rugo ubaye charge fondo taguhe makeup amavuta ibiki donc utuntu twose umwake nozo niba chance tuvuga kuri muri babandi iyo bagiye mu rukundo atari byose basaba abakonzi babo. Oya pe hari ivyo avuga ati reka ni yaranje basi genda birondere. Ba je novuga ko Imana ishimwe dagira ndifasha ndifasha ikindi ntakunda rega icyambere je sinkunda gasuzugura. Sinkunda gasuzugura no mu rukundo ugiye mu rukundo ukaba wa muntu wamugore umufunzi wawe aragusuzugura rega ni handi hanava novuga utabaye independent. Hari ibintu hari umuntu aguha inoti bujya gutegeka uko ashatse. Voilà. C'est ça. Il faut yuko uba independent. Akabona ko n'umutwe muri kumwe akabona ko uyu mudada n'ukuri akubaha. Hari n'ibintu aba yumva atari alweze kubigusaba cyangwa kubikubwira. Kuko abona uyu vraiment ari ubufise agaciro imbere yiwe. Ariko wa muntu umubwira akantu kose ushaka kuja ahantu amahera ya taxi amahera ya bus amahera mavuta amahera yo kugura impuzu nawazo gusaba ivyo yishaka ukagina nahari yamuza ati rega nahari yandakeneye. Harundi yambwiye ati abigeme bakino gihe urashobora kumubwira ati ngo dusangire akaza mugasangira mbere ugasanga murakonsomye ibintu by'amafaranga menshi cyane ariko hageze gutakaza wumva ngo wampaye ya taxi bati ubundi yarakwiye gusaba ya taxi cyane nubwo abari umuntu aguhamagaye abaguhamagaye kubera ko afise amafaranga kugira musangire bw'abantu ukageze gutaha ugacha wimenya koko umuntu yarakwiye gusaba ya taxi cyane yarakwiye kugenda yitwaje ya taxi yiwe. Ya urazi hariho ukuntu usanga abakobwa bakina turijeje cyane ugasanga nkuko bivuze umuntu yaguhamagaye muje gusangira ucugenda n'amahera de placement yo gushika muri place aciye kumenya n'amahera yo gutaha ukamenya. Il faut kuba independent ukavuga ni ego yanyimviriye ko bazi ako gafana maybe afise amafaranga gafana kamwe tucaye tuvugane tuyagitera inkuru n'amara bisi oya no tsazarisha nako kubaha gute rega ntaciwe kibe biragoye ko kuba kwera azovuga ati uyu muntu ndamumenya buri kimwe cyose nini ugara imiryango azoca tesekera ngahe mu gisagara cya Bujumbura udunara tureke no kuja mu bintu by'amakouple tuje mu bintu bya famille uduzabe nimba hariho famille mu muryango iwanyu hariho umuntu donc yifashe atunze gusanga nk'aba oncle hari umu oncle afise ubuzima bwiza afise amafaranga gusanga mwe muvuye ruguru raje no kwiga ugaca usanga umuryango wawe we famille yawe idependa kuri uwo mu oncle akantu kose muramusaba umwana ngo usanga ngo umwana arabuze mara y'ishuri azobakoresha ico yishakiye abakora ko abafise power ni cyane ego niba independent hani gihe abasuzugura aca basuzugura kanu kose namwe usanga no mu muryango Starboy sinzi kumaze kubona iyo umuntu afise amaya mu muryango usanga ari umuntu yishima kandi n'umuntu afise decision
avuze abavuze abandi bose n'urugo rw'iwanyu yararugize ugwiwe voilà kweri iki mwamaze kuba independent mwamaze kuba mudependa kuri we ariko mugihe uri independent vraiment hari ibintu byinshi bitagushikira ubuzima bwanyu bwose mwamaze kubushira mu minwe yiwe nawe rero aca butwara ko yishakiye biba bigoye kwitwara ko yishakiye ugaje usanga n'umuntu mukuru kuri wamufata nk'umwana wiwe kandi ari mukuru wiwe cyangwa ugasanga nyakubahwa mutaba ugasanga baca babarega yani mazina yego uko biri koze je nibaza ko muri ico gihe bivana nibaza n'ukuntu abantu mwakuranye cyane n'ukuntu wakuze cyangwa ugasanga n'ubuzima ubaye mu kubera ko hari abantu babaye mu buzima butari bwiza ugasanga nyine hano mu gisagara ca Bujumbura byaramucanze cyane cyane bikunze kuba kubigemera cyane cyane usanga bavuye mu zindi ntara baje kurondera life ubuzima burashobora kumucanga akumva yuko yokora ivyo onye kuko iyo ubuzima bugucanze turakwiye gukora ivyo canke dutekane nyine ubuzima budukubite nyine duteseke oya ubuzima bugucanze ntice bisigaye ko uja mu ngeso zibi cyangwa uje kwidevaloriza ahubwo niho ubu kwiye gupambana Starboy nubu kwiye gupambana ubuzi ni bwinshi ikitwisha ahubwo tegeka kuba nuko dufise akantu ko kugaya ubuzi la fois passée nayo mwishuri numva umuhungu twigana ariko atera inkuru inyuma avuga ngo kwaje ndafise ukuntu ndi curieuse cyane bandiko ndicaye mugabo amatwi yanje ari ko yumviza ikintu bitandukanye numva kabwiye ndavuga ngo je ngo ari mukuru ngo ariko arangora ngo maze kumusabira umukobwa ngo maze ngo yamwida musabira akazi ngo maze kumusabira akazi 3 fois akagaya tibazo duni uwo muntu ari muri ubuzima bw'Ibujumbura kweli agaya akazi abayo ni bandi usanga ashaka bwawuzi buri novuga buri bwa leaks ashaka akazi atonda mu biro ashaka akazi ako kazi karacyaho mu gisagara cya Bujumbura hariho ko bakirinde akazi nkako ubwo bwarafashwe voilà kandi n'abawufashe ntibashaka kuhava sinibaza rero ko umuntu bashaka gutera imbere iyo bagicagura akazi oya ahubwo iyo ubuzima bgucanze ni uca wiga ahubwo uri muri bya bihe byo kwiga uca wiga ukungene ushobora kubivamwo nudashobora kugira akazi kora akazi kose nubwo woronka ijana ariko ribe rigiwawe wakoreye urijyana amahoro n'umutekano kandi ube respected uba wubashe kuba amafaranga yawe ntamwe azokugaya ntamwe azoyagutukirako ntamwe azokubwira whatever kubera ko ari wowe wirondereye yes uko biri kose nibaza ko iyo uriyeyo wirondereye mbere uyajya nyene ukoresheje ibiharuro byinshi ariko iyo uriye amafaranga utironderesha nubwo umuriyoni urawuheza umunsi ku busi umwe yego bakunda kuvuga ngo waronona hariho umuntu hariho umuntu yigeze kumbwira ikintu kimbabaza cyane ikintu kimbabaza hari igihe usanga ubwiye umuhungu nk'akantu umuhungu hoteli nk'undi abagenzi b'abahungu kumva ukamubwira shagiye muri iyi minsi kweri ndapigitse tuba ngo what ngo woshobora gukira gute uri umukobwa ivyo bintu bisa nihe n'ubuzima numva hari ibintu abahungu bishizemo ngo umukobwa ntashobora gukena ngo mufise ngo ibotike zidahomba mane yaje none twese nivyo twaremewe mufise usanga za cafeteria se nizihomba kandi ibaze ahubwo twaremeye aho kuturemamo wa mutima wo gukora kumva ko dukwiye gukora mugabo mwege bankuca muturemamo umutima wo kumva yuko nyine dukwiye kuja mu ngese zitandukanye kugira turonke amafaranga mufise ibidahomba hako birahomba sha birahomba nukuje uziyo biguhombera nabi cyane pe kandi urasha bigombera nabi muganye wa muntu uricuza uze bwose uricuza yes tukiraho nyene hariho ijambo rimaze iminsi rivugwa hano mu gisagara ca Bujumbura iryo jambo ukuntu rimaze iminsi rivugwa riko riravugwa guca ariko uko rivugwa kose ntago ndavyishimiye uza wumva ahantu kaja ahantu hari nk'abahungu kaza wumva wano mu gisagara ca Bujumbura ngo abakobwa baho ngo basigaye ngo ari bisuma iryo jambo ramaze kuryumva cyane nufuze iyo barivuze uri ahantu na cyane kusanzwe uri umwigeme uryakira gute urifata gute nka wewe nico kiri mu majambo yama anshavuza ne iyo umuhungu uvuze ko umukobwa ari gisuma canke bakobwa ari bisuma ushatse kuvuga iki niko icambe cyo rega nta mukobwa aza kugusopa nta mukobwa araza ona kwiba ni hamwe usanga umuntu yashize ikintu ngaho wakibitse hama hacihaze undi muntu aciyagitora ata permission muhaye ubwo nibwo busuma
ariko muri ico gihe ubusuma buratandukanye ariko umuntu ukoresheje ubwenge ubwo nubwo busuma umuntu rero akwibye akoresheje ubwenge ubwo si ubusuma yakoresheje ubwenge deja yaje kukwiba mugabo ibyo abahungu bavuga ngo n'ubusuma kujya kuntu uvuga ngo umuhungu umukobwa yakuriye amahera ni yakuriye bigenze gute rega ntiyagukuye mu maboko cyangwa mu mufuko Starboy niwe wamwihere wakoze umufuko urabwihera ufashe imirari mikashi aburugikiye ntiyakwivye gute ariko nubwo ubaye bamurungikiye hariho systeme zo kwiba no muri banki burya mu kwiba ntibibaze rero abakoresha imashini bagakoresha ubwenge bwabo rego urashobora kuba genda gutera umuntu yakoresheje ubwenge bibo ntaba yakwivye nari mfise mukuru wavye kuko ndazi ntaza kuraya ikiganiro reka ndazi n'umwana we nta kiganiro kibaza kuraba iyo yanyoye inzoga 10,000 yari nka 5 kuriwe donc yahuye n'umukobwa canka ahuye n'umumama amucoreye 5 wasanga yamuhaye 10,000 ariko ntiyaba yamwivye aho urumva ko wowe yabazi ngo atanze 5 donc ari abantu bari bamaze kumumenyera bavuga ati uno muntu aduhaye 5 aduha 10,000 reka tumubinde urumva bavuga ati katugume tumubinda yaboreye bakamuha n'amayoga kugira aborere urumva muri ico gihe urumva ko ari ubundi busuma nyene bw'ubwenge avuga ati uriya ndamuzi atanze 5 sanga yagoye 10,000 ntazi kuraba amahera yaborewe so reka tuze turamuboreza umva ko ubwo n'ubundi busuma buri special sinzi mugomba ko bakoresheje ubwenge bitandukanye n'izo bahungu bavuga mw'ivyo muvuga ko bakobwa babiba muga nibo basuma Narabasopa, niyo basopa. Kandi niba navuga ngo nabasuma, abakobwa bubu ni bisuma. Ibisuma. Ikibaje ndiko ba generalize. Bagashya general, mugabo excess zirabaho mu kintu cyose. Antuka iyo teme niba ihebe. Nta mukoza kusopa. Ariko urumva ko ari ababikora. Nivyo bizatuma urumva iyo teme batayiheba bavuga ati iyi teme ntago toyiheba. Iyi teme nigumeho nyene ubundi. Ugasanga nyine yagumyeho. Mu kibemerera ko babiba nuba icabiba ni mutekane rero babibe. Twige uburyo bwo kubika ivyacu ba. Cyane mwige uburyo bwo gufata ingodo zanyu mugashaka amagufuri mukugane zigufuri mugatari. Harundi yacyambwira uwo ugenda aravuga ngo ko bakubwa ari ibisuma. Wowe ngo nta mahera ubufisi. Ngo hari umubosi ngazovuga ngo bakubwa ngo ni ibisuma. Hari namubwiye ati umubosi ntazovuga ko umukobwa ari igisuma kubera ko umubosi baba bosi benshi nta rukundo bagira atanga inoti yiwe akaronze yifuza. Tubwire tuvuga atakobwa ko ari ibisuma kubera ngira kumbure bamwe ngo bafise urukundo nyene ruba ruri gwa vrenge navuga ati je ndi tayari buri kimwe nakunda umuntu avuga ati umukobwa yacyambwiye ati none mukenye ni mutekane ibyo kuvuga umukobwa ngo ni igisuma mukenye mutekane mugabo kandi nako sikeza bisigire ko abakene abahungu bakene batazorongora batazokubaka turarongora ugasanga turongoreye ngo abandi niyo makuru numva nko ugasanga wowe ukundanye n'umuntu atagira inoti ugasanga ari wifitiye inoti niwaguma yisiga amavuta yimereye neza oya mugabo aho nta bwenge ubufise Starboy ubuzima turimwo cyo kintu je cyamahimbaza ku bakobwa ubuzima turimwo ifu ko umuntu wese amenya afata responsabilité nk'umukobwa akamenya icari cyo ndetse akamenya icyo yipfuza mu buzima kubera nimba no munsi wowe ufise wipfuza yuko ejo ufise urugo rwiza wipfuza yuko uzofise uzoba uri umuvyeyi mwiza uno munsi wikukora kugira ngo ivyo bintu uzobishikeko nimba no munsi ugifise za mind zo kumva yuko ushobora kugukunda n'abahungu 100 ukumva nta kintu bigutwaye nejo bizokuzanira ingaruka mbi kubera ko ni wowe donc umukobwa niwe base wa education mu rugo kuko je niwe umumama utatange gutegura education uzoheza abana bawe sinzi uko uzotanga education uzotanga uzoba wayikuye he wowe nyine mu buto bwawe cyangwa mu bukobwa bwawe education hari ibintu byagucanze urabura ingene wiyedika wowe nyene uko natwe ubuzima turimwe ifoko tutabwemera ko budutwara uko bwishakiye ifoko natwe twiha objective tugashaka ama principe kugira ngo tumenye nti ifo uko nimba ubuzima no musi bumeze ifo ko menye ngenda bwitwara kugira ngo ejo nzoshike kuri objective yanje fisi uno musi nka chance nimba vuga ati jeje nshaka kuzogira urugo bwiza nze ngire umugabo yiyubashe nze ngire bon abakobwa kunda kuvuga ngo ushaka kuzogira umugabo yiyubashe ego urabishaka mugabo nawe uriko bikorera gute uno musi kubikorera gute kubitegura gute uko nta mugabo yiyubashe azoza kugira kugutwara nabona uko witwara no uno musi nimba ushaka kuvuga ngo ejo nshaka kuzoba mfise abana banje bazobe ari abantu bubaha ifo ko nawe uno musi umko uzobe kwanza ubaha abantu
nuzomenya nti abana banje cyo kunda bigisha twebwe turi tugire donc turondere motivation tuzobe aba motivation babana bacu ejo uzoba wicaye vuga nti umwana umuhanure urazi kubaha abantu bigenda kugira uku uzomubwira gute wowe nye utabizi ngene bubaha abantu kabisa na cyane urungano rw'abakobwa muri no minsi usanga hari ibibazo bimwe bimwe mugenda muracamwo byinshi cyane ikiganiro cy'umwigeme yitwa General yigeze gukora avuga ati jewe nari mfise umushuga daddy arumva nyene ko ari fier no kumva ko yari afise umushuga daddy amufata neza amufashe bana Chawibaza rero ico kiganiro no ndagikoze ndaje imbere ya kamera ndagikoze ndiko mvuga amajambo nkayo ejo ndazi yuko nzoba mfise abana ku YouTube irabika ejo tuzotwamaze kwevoliwa abana bacu petete bazoba batunga amatelefone mu myaka twe tutazitungiyeko azoba ari ngaho agiye kuri YouTube yagwe ko cha kiganiro bakoze jewe ngwashango nkwe n'umushuka daddy jewe nta brage namukonya Chawibaza umwana aciye akigwako aciye avyumviza abajambo aciye abona real life waciye muri ukiri umukobwa aciye mu majambo wavuga uje imbere ya kamera uhamya yuko kugenda n'abashuga daddy atakibazo hiriwe none ubibaza ko uzoba ukironse power yo kujanga ukamuhanura nti mwana wanje ifa kuja mu bashuga daddy ifa kugira ibi ibaza kazokumvira biragoye azovuga ati kumbure no yarabishigikiye voilà none ko iri kinangiye umuza kubijamo kubera ko twebwe hashikaho aho tugera mu myaka tugatuza uno musi nimba je ngendera nimba no musi n'umujane aje nzogira umugabo nzotuza mvuge nti byose ndabihevye ndabihevye mugabo hariho ubuzima naciyemwe na gen exploser ku marezo sociaux utazofudika maybe bya byumviro nari mfise mu bujene byaravuye hasigaye hari ibyumviro nyene byubaka ariko twibuke neza yuko twabiciyemo kandi twabishize hanze abana bacu bazobibona ubundi kuri General nibaza ko abari ko aratwika nyene kugira ibintu byiyongera bipushinge sinzi suko mu mutwika ama mariage ni muyakora mutayakoze nagira abantu muri entertainment niko mutwika muri cinema hari ya mu muziki oya gutwika ego turatwika mugabo dutwika turaba hari ibindi bintu dutega kwiyumvirako n'ikintu nk'umuntu no munsi wambwiye uko hariho umuntu umubajije nti wewe muri kaduza kawe wifuza yuko urugo rwawe rumeze gute ashaka kubwira just ndafata umwanya kubyimvira ko what uri umukobwa ngano ntabyimvira ko ugasanga ntari yumvira no kuri mariage ko azokora n'ubukwe ego ukakubwira ngo Imana niya bitego Imana irategura Imana ifasha bifashije kandi Imana ubugi Imana iduheza ibyo twifuza kandi naduheza nivyo ibi dukwiriye uno munsi ushobora kuba uri mu buzima bwo kuja hirya no hino ukaba wibaza nibwo bukubereye ariko Imana ikaba ifise ubundi yaguteguriye bukubereye kabisa ikazobugushikanamwe uno munsi rero ivyo bikura camwo hari igihe bizokubera intambamye mu buzima bwejo ugasanga birakubera intambamye ugasanga maybe ugeze mu bihe aho uri respected aho uvuga ijambo ntigijane ukavuga ijambo abantu bakakumvira nk'abantu nk'abantu tuje imbere ya kamera cyane tugakina film tukagira gute ejo Imana yashobora kudutera iteka ugasanga bavuga hari agatima akunda kuvuga ngo umustar reka dukoreshe ijambo ry'umustar umustar ni turazi ko ari inyenyeri kandi inyenyeri iramurika inyenyeri ifo yuko imurikira abantu bose urumva no musinimba umustar rero ifo yuko iyo nyenyeri yawe imurikira abantu muri positive way ikabamurikira mu kubigisha mu kubereka intumbero nziza apana kubamurikira mu bintu bibi kuko nimba udushaka gutwika reka utwike mu bintu vyiza vyigisha ntutwike mu bintu vyica societe kuko nimba muri development y'aba jeune abastar aba influencer bafise uruhare runini cyane mu influence aba jeune kuko no musi turabona ko hari aba jeune benshi bashaka kuba ubuzima bwanakabona kuri izo sose ubuzima bw'umustar runaka nimba rero wowe uri umustar wagiye ku influence wagiye kwerekana ubuzima wagiye kwerekana gutanga leso ziri muri negative uzobiko wica na wa mujeni avuga ati wewe uri mu role model wiwe akwigirako
uzo uri kuramwicira ubuzima yego kabisa. Kuva muri Burundi Film Academy ni Chanceline, numva no kubaza kino kibazo mbega gukina cinema kumbure waranavyize waranarose certificat nibaza yuko wewe uri nko muri warose certificat kugira gatatu yego promotion ya gatatu gukina cinema ufise aho wavyize kumbure ufise n'urupapuro gwerekana ko abinonosoye kumbure hari cyo birusha bariya anye baba bariko barabikora ataco kumbure bagiye bavuga ati dufise impano reka dukine koko hariho difference bo novuga ko hariho difference kubera ko igihe cyose iyo wize ikintu bashobora kuba egura ashobora kuba ufise impano kandi impano ishobora gukonta 20% muri mu iterambere hanyuma ugasanga n'undi muntu ntafise impano ariko yaravyize usanga yakoze cyane bimuteye kugira gushika ku iterambere usanga wowe ufise impano wa muri hahandi rega nico gituma kwiga ujura abantu bize hari umuntu yize akubwira nti naho je ndo ndumutamu naize secondaire na université nzoyiga même sheko na master si kubera ko ataba azi ibintu ahubwo nuko bashaka kungura ubumenyi hariho ama departement agiye atandukanye mu bintu bitandukanye niho kandi muri ivyo bintu ugenda ibintu bitandukanye kuba rero wize gukora ibintu wize ego ashobora kuba ufise impano ariko shako n'ubumenyi kameme ushaka ubumenyi impano yawe uyishize ko ubumenyi bitanga novuga bitanga ivyamwa vyiza kurusha hoba ukora ibintu utavyiza ego uno musuri kwa soro hariya anye muri Burundi Film Academy haci abantu benshi batandukanye hari abateye imbere hariho n'abahavuye yes hariho abahavuye hari abagiye barabana ibikorwa vyabo biragenda neza cyane ndetse hariho n'abavuye baragenda ubutwabuze na cyane twibaza ati mbega ko bagiye bakabura byagenze gute hariho n'abahavuye ibikorwa birabandanya neza ndetse biranagenda neza cyane kuko ntawo bideha uno munsi nimba ari umuntu dufise umwacteur cyangwa umwanditsi mwiza cyangwa umukinyi mwiza azi gukina neza nibaza muri batatu ba mbere cyangwa babiri mbere si batatu ni babiri uwo bita NSORO arimwo LIBERT kuko ibyo amaze kwerekana ni byinshi cyane numva shaka kumenya buriya buzima ubaye muhariya muri kano kanya nashishane ko uno munsi hariho Feruge tugeze kuri episode gira 11 ya tugeze kuri episode gira 11 ndazora baye mu buzima bwo kwitwa umugore wa NSORO kumwa munajyamana urumva ubwo buzima ububayemo gute ubijera gute kuko uno munsi turazi ko NSORO asanga yubatse ugwiwe ndetse afise n'umwana ubwo buzima ububayemo gute kuko ndazi birabaho ivyo dukina buriya abantu badukurikirana ntibabifata nkuko tubikina usanga bashizemo ibindi bintu kandi atari ivyo kandi tuba turi muri cinema tuba turiko turigisha abantu tuba turi gutanga ubutumwa kanaka ubwo buzima nka Chanceline bubaye mu gute kuko iyo bimushiki akaja ahantu bakamwita ko yoba nasambana byo bishika kanasambana na NSORO avyakira gute muri we bon ikintu cyambere coco zendo umuntu ndumuntu nkunda commentaires negative cyane pe ana no bapostinze Feruge nkagenda kuri YouTube icyambere ndagenda mu commentaires hata ikintu kimbona nuko nsanga commentaires zose ziri positive namashaka commentaire iri negative wandi niyo nkunda cyane kuko ituma wiga kandi tuma umenya ivyo abantu bakwiyumvira vya YouTube tuje mu buzima busanzwe voilà niho ndiko nderekeza bituma commentaire iri negative ituma wiga kandi tuma umenya réellement ivyo abantu bakwiyumvira bo je cyambere cyo no shima ko izo commentaire zuko ntarazumva sinzi ko ziba zivugwa ariko sindazumva ikarenda zikubwire ko zivugwa ubu ni mwamujyamana na NSORO bigashika nyene mu mukikora nako hariya kubera ko murabizi ko umubiri je namaze kuvyumva rero mugiye maze kuvyumva je utaravyumva ngomba ko mbikubaza ko biba bon nimba maze kuvyumva icyambere cyo sinobuzana ko bavuga iyo ni droit yabo quand même ni droit yabo kuko abantu bose bafise ivyo biyumvira bafise nuko babona ibintu ashura kubivuga ariko ico nshima nuko jewe muri mba niyizi mba nzi ukuri mba nzi nuko ibintu bimeze icyambere cyo novuga LIBERT n'umuntu nubaha cyane n'umukoci wanje
dufise byinshi dukorana muri Burundi Film Academy. Ndamwubaha nayo cyo ndamukundira nuko anyubaha pe. Aranyubahira icondi cyo muri novuga company yiwe muri Burundi Film Academy. Nubaza ko ivyo bintu bitokwiga bibaho pe. Uramwijeje n'umugore wa LIBERT uramwijeje ko utazahava umugira nabo umugabo wiwe. Nibaza ko namwizeye umugabo wiwe pe kuko nukuri igihe gito tumuranye tugomba gukwiza umwaka sinoja ngango ndamuvuge nabi kuri ivyo bintu pe. Nta kintu na kimwe kuko umwanya muri turi kumwe mu bikorwa kuko apart yo kuja kuri set tuko turactinga tuba turi kumwe no mu yandi kuba ko ndi manager muri Burundi Film Academy tuba turi kumwe mu ambazi ibintu bya uko biriko biragenda muri Burundi Film Academy kwiga umunsi wo kwiga mbadahari donc utuntu tuba turi kumwe. Okay. How you are going to prepare your future na cyari muri no industry ya cinema? I'm planning to do something which is gonna be better than today. Izo bimeze neza gusa nuko naragira kuri ya etape yuko mvuga ngo ndashobora kuba independent nkikorera ivyo wacu ariko in future ndibaza ko bizobaho kuri ko no munsi ndacakeneye kwanza kubaka CV kubidinga CV kuko CV ni ikintu gikomeye. Maybe hari abantu baja mu kintu badafise objective nka filme oshobora kuvuga nti je nshaka gusa kuzokwama nkina nshaka gusa kuboneka gusa imbere ya kamera mugabo udafise izindi objective. Uno munsi nimba je ndiko ndakinira abandi bantu hariho igihe kizoshika nka bandiko ndi independent nkabandi ko ndikorera ivyo wanje ariko muri ico gihe uno munsi aho ndi ntiyaragira yuko nshobora kubikora kubera ko hariho skills ntaragira hariho 7 ntarubaka nimba uno munsi hari abantu bashaka gukurikirana filme yiwanje nukura ko ndikorana n'abandi sindagira buildinga CV yiwanje ku buryo abantu vuga nti ndi independent bavuga ati irya filme ni ya chance abantu bayihurumbire kuja kwiraba ubwo ko sindarushikako nico gituma in future nimba imana zo yaduhezagiye iyo etape ndifuze ko nzoba nayishitseko cyane nzoyishikako. Okay. To be a star for job or to be a star for name, which choice for you? Being a star for job. Kuko biko nizo bivuga. Okay. Apana itabo hekanu umuntu nashobora kwibona ko ari umustar. Ico kintu bakibagire. Umuntu ntabe umustar nguje ngawe uvuye ngo je ndi umustar. Umaze kwibona ko ari umustar. Biba biheze. Biheze kuko ubu maze kubwidinga ya esprit yo kwibona. Show off avita ngo ni show off yo kwibona yo kwiyerekana uri umustar akantu kose ukoze ucugakora wibwira ndi umustar abantu ntibabona kuko ko ndi umustar ariko mu gihe cyose uzuba wiyumva yuko wewe utaragira ko uba umustar uba uri ku ntambwe ishimishije kandi ubugiye gutera imbere cyane bishimishije reka abantu bakubona ko uri umustar mugabo we ntubona ko uri umustar aho gukomeze gukora ibikorwa bizotuma abantu bakubona yuko uri umustar mugabo we muri we ntuzogiye ubona ko uri umustar. Kabisa. Duha makuru rero muri Burundi Film Academy bimeze gute hariya kwa abandi mukorana hariya bimeze gute? Bimeze neza Petra shima Imana karagenda neza cyane n'ukuri. N'abasango bari muri Burundi Film Academy ni sawa. Bigenda neza. Turi muri Ferouge hariho yindi cinema novuga yuko je novuga yuko muri uno mwanya yakuryoheye uzane na Ferouge imbere yanje. Eta civil mwarayikinye neza kabisa nuwankuru kwa varemera ko gwiro uzane irindi sinema iruta hajya ijyanye uri umwanya je ntunzane ivy'ubufana ntuzane ivy'ubufana d'abord cinema eta civil soro shaka kuvyumve sinema zose umaze uri kurakina muri uno mwanya go soro yaranditse izina soro kuko yari cinema novuga yari action film itandukanye n'ijyanye eta civil amadrama eta civil ugaragaje kuraba ni cinema iri pause kandi ahantu mwayikiniye location nziza kandi ukuntu mwambara like style yari cinema kandi mwayikinyemo muri abantu ndashikana batandatu bane abandi bari nk'abafiliye baza barabakira nyene baho baba server nyinshi urumva bisigura ko ni cinema mwakaye muri abantu baki kandi beza ndetse nibibanza vyiza sound rego ubundi kugira film iryohe simaka urundemwo isoko ry'abakinyi no
filme ubwa mbere iryohera muri treatment icambere treatment iryoshe bayikoze neza ukaba ufise na director abona ibintu neza directinga neza nta kabuzi iragenda neza ko ndibuka tukiriko turanayishutinga honyene bavuga ati iya cinema iyi filme igiye kuba hit ijya filme ni nziza cyane je nanasabye ko yobandanya ariko nubu sindaro ngisubizo nitabandanya nta kundi nibasimbire kwa Bankerina ibandanya abantu barapfuye gasha barapfuye none wowe gasha ariko nawe gasha wari wibereye mu tubazo ibaze bro wari wibereye mu tubazo kwibera impfuvyi wigiriye umushera kubwira ati nimukiri wanje ntacu bitwaye par condition ayo wavuze ati none wowe uryama he hanje kera narigeze kubwira umukobwa ati waje mu rugo kwanza hacambaza ati ngo uryama he hambwa ati none je ndaryama hanga nushaka turashira akarimbi ku gitanda basi turashira ibihuzo hagati utangora kumubaza ati none ninaza mu rugo iwanyu uraryama he ripati je ndaryama hasi cyanye ku ntebe ntacyo bitwaye haya ntibyaciyemo nubwo mutabitweretse arakora amabara oya pe rega dushaka kutabibona ugasanga mwakoze n'Imana kugira ibibone kubera ari Imana ni Imana yabibonye abantu oya kubera urazi filme ni ibintu biba byateguwe kandi ni script dukira ivyanditse nta bintu bitandukanye vyanditse mu ujya gukora kandi ijya filme iribaze ku buzima donc ni true story abantu gira babibonye ko bavyanditse ko ari true story ubundi na filme iva mu ciyumviro nubwo hari ababifata true story ugasanga wabaye umuntu mubi gusanga wabaye umuntu mubi ibaze oya urazi nk'ijya filme nako jewe cyambe nari character y'umwana donc nari mfise ubwambe ntavye nari mfise nari imfuvyi cyane irongera umukunza nkunda akwitaho anyitaho kandi bafise ifaranga kandi nawe ari independent bivuga uko cyanyebwira vana najya ko mubane kuko hari abantu usanga bari umuntu usanga ntabavye afise usanga agiye gupanga n'abandi bakobwa bashimwigisha ingeso mbi ariyo mukunzi wanje yabonye ko bijya bintu atari vyiza ati jemba ngahaje nyene ingo twibanire inzu nini même si ari chambrette tuziya kugitanje n'ibya birakunda nta kibazo genzoja hasi nuko rero bimeze ni etat civil iri kuri Lina Movies yego ni cinema nziza cyane mugere mu bikurikirane murabe Feruje kwa Nsoro murabe nandi masinema y'aba kinyi bari muri Burundi Film Academy mubashigikire kwera ko ni cinema nziza cyane ziryoshe ziva muri Burundi Film Academy bararosa gashimura fwa passe muri televiziyo buntu cyane ni radio buntu ni radio TV buntu bararonsa gashimwe cinema iraho bakinye nziza cyane so bisigura ko bariko barakora cyane uno nawe ni Chanceline sinzi ko nawe ejo ashobora kutuzanira ivyiwe kumbure ntiharagera stable nabivuze ntiharagera kandi tuvutse abuziki oya sevyange ntirakwira kandi sindagira ubumenyi bukwiye ko jewe odi filme kugira ibintu nabivuze iva muri treatment kwanza ikava kandi bikava ku director mu gihe ntaziba ndagira experience nini ko je nkaha aho ndi ndashaka kuvuga ko nkiri muri stage bicaye muri stage kuko uyo umunyeshuri yize ariga agacaja hariho ama stage academique voilà ini stage professionnel rero ndimwo ego hari gihe Imana izuba yaduhezaga natwe ejo muri kaje gusanga turakora filme ziwacu bikagenda neza kandi tuvuze ikintu cyo gushigikira ntibashigikiye Burundi Film Academy yonyene kuko je yo mvuze ikintu cyo gushigikira iyo turi imbere ya kamera tuvugira abarundi bose ntibashigikiye filme ndundi muri rusange nibumve ko bashaka gushigikira jeje nyene nimve ko bashaka gushigikira Nsoro wenyene Lina wenyene cyangwa se ngo filme yabaye produit muri Burundi Film Academy honyene nibashigikiye filme ndundi muri rusange kugira ngo dutezanye imbere kuko no musimba filme iteye imbere cyangwa se umukinyi wa filme ateye imbere twateza imbere igihugu cyacu yego kandi ntibumve n'abakinyi ba filme ntibumve yuko batiza kwiteza imbere bonyene personnellement ahubwo nibateza imbere igisata ca filme bagiteza imbere ku buryo uno munsi bariko barakura maybe ejo bazogenda ntitwifuje kugenda ariko bazogeye ko twese n'ubuzima ejo tuzopfa
kabisa nituzofere yo sinema nayo tuce tugenda twitwaye nitwubaka ibintu bizogumaho voilà ku buryo na generation zizovuge nti ibintu turimo no munsi hariho bana kabadutangurira nibo basize bavyubatse uko no munsi nimba tugeraho tugafeta independence tugafeta umunsi wa independence nuko hari abantu baharana independence barayiharanira ndetse baranapfa kubera kugira ngo turonke kwikukira nimba barapfuye rero kuba no munsi tubibuka ni kubera ko hari ikintu kizima bakoze natwe muri filme reka tubwidinge ibintu bizima kugira ngo generation zizohoza tugire ico tuzobasigira cyangwa se abo bari imbere yacu bagira ico basigira twebwe generation nshasha tuko toza muri film yes mu gusozera ariko ko numva ngo muri cinema ngo uburozi bwabaye bwinshi nta kuntu mwo bupunguza mukagabanya kurogana kumbura ibikorwa bikabandanya neza shaje by'uburozi ntavyotse ntango muraroga nimba tasha n'ujye usanga baragukanitse kera bibi sindabona mbongira ngo boni kuru wagasanga yashize akana atabyise oya nimba barabigerageje ngira ntibiramfata ariko nibaza ko byo atabari vyiza rega staboni hahandi nyene hava iyo hari iyo mu bintu hagiyemo akantu ko kwikunda akantu ka egoisme niko gatuma wumva yuko wogira mugenzi wawe nabi kugira ngo wowe ivyo bikomeze gutera imbere reka duteze imbere ntiyumve yuko ushaka kuvyo wawe gusa bitera imbere teza imbere by'abandi tugire ya esprit yo guteza imbere igisata cinema muri rusange iyo esprit ya egoisme tuyihebe kuko bavuga ngo umurozi n'umwegoiste cyane kuko ni wa muntu abashaka yuko ibyiza byose bimuba kwenyene abandi ntibagirirwe neza abandi ntibatera imbere abandi ntibahezagirwe kubera iki ibintu by'uburozi biza gute ahubwo kora utera imbere uteze imbere n'abandi uteze imbere igihugu hanyuma n'urya n'imbere kratera imbere musupporting ari akantu numvise mu kiganiro wakoze na Ornella kambabaje kabaye kuri lancement officiel ya filme yabo ukaza wumva ngo umuntu ngo hari umuntu ngo yapostinze foto kuya kuntu byari bihara ngo bakoze proposal kumbe yari filme ntiyashira hanze rero arapostinga kuko yabonye ngo nivyo nyine bamupropose arapostinga ashira kuri status ariko amaze kumva yuko ari filme ashira foto why bisigura yuko utashatse kumushigikira I don't know yavuze ariko sinzi kuko je umunsi wa lazima sari impari I don't know nimba ariwe nimba atariwe ico kintu cekana egoism kubera iki wumvise ko ari utashatse kumusupportinga hypocrisie ruzuye pe ico ndashaka kugihamya hypocrisie muri filme ndundi ruzuye ariko nivyo ari bikwiye kumera uko ifo ko duteze imbere igisata cya filme tureke egoisme tureke hypocrisie tureke umve ko mugenza nimba kuri filme umve ko nyene ayikoze ntayikoze kuko tukiba ahubwo shaka guteza imbere nimba no munsi babonye Mimi Mirey bakabona filme yiwe bakora ibona mu Rwanda hehe n'umurundi babona igihugu cy'u Burundi babonye filme ya Fanny Lavine bakayibona muri Tanzania bakayibona hehe babona uburundi ntibabona Fanny Lavine babona uburundi kuko ashaka avuga ngo mbe uyu mukino wa hehe bavuga toujours ni igihugu kiba giserukiwe babonye NSORO babonye iyi filme ya action nubwo baba iri muri Amerika bakavuga ati bakabaza ndi uyu muntu akina action kuni wa hehe bakavuga n'umurundi toujours umva ko ari igihugu ko kiragira idapo ry'igihugu yariko ra flying henshi tureke rero egoisme tureke rero no kugira no kudashaka iterambere ry'abantu bose chance je numva no gushimira wakoze kuza mu bwa Star TV ndakwifuriza iterambere utera imbere Imana ibandanye guhezagira ibikorwa vyawe bandanye gushigikira ibikorwa vyawe ndetse n'abantu basanzwe bakunda ibikorwa vyacu bakomerezaho gushigikira ibikorwa vyanyu kuva muri Burundi Film Academy ndetse n'abandi aho bari hose babandanye gushigikirwa nimba hari akantu kagasunika rugi kugira dusige inzira amavuta gashikirize kubera ko twaganire byinshi ari gusanga hari byo nibagiye kumburo washaka gushikiriza karibu cyane kuri jewe ngira ivyo nshaka gushikiza byose nabivuze ikindi kintu je ngumangaruka ko nicaki basupportingane to nta bindi abafana basupport kuko abafana nibo abafana barabasangiye abafana turabasangiye umufana wuriya niwo wuriya
kandi abafana n'abantu nkunda cyane kuko nta giturire bajya iyo umuhaye ikintu kiba akubwiza ukuri kandi iyo umuhaye ikintu kizagu arakubwiza ukuri abakinyi ba filme duharanire quality duharanire gutanga ibintu byiza duharanire development evolution twevoliye mu bikorwa vyacu style dukinamwo abafana batumenye nza style nyene nitugume tweka vya bindi nyene ahubwo dutera imbere niho tuzona yuko na filme muri rusangi ikiyatera imbere ego so reka ndabashimira abakunzi ba Star TV mwashimye gufata umwanya wanyu ikiganiro ni kirekire ariko ni ikiganiro cigisha kirengo ibintu byinshi cyane ni ikiganiro twakoresheje wa mukobwa wanyu mukunda cyane Chanceline ndibaza muramuze muri Feruje na Etat Civil n'izindi nyinshi zitandukanye so tubananye gushigikirana kora sabone kuri Star TV dukwize 100 mu blessing blessing Star TV afana banje baze dukwize ijana mu blessing I'm telling you mu blessing nanje mbeho I'm telling you mu blessing numva no kwishima cyane 2025 zo kwita let me tell you something abakozi ba Star TV let me tell you something abakozi ba Star TV I'm telling you nuhezagira umuntu kamushigikira nawe uzoshigikira I'm telling you listen the boy is telling guys thank you oh my god all right